twarabonye ko hariho ibindi binyamakuru mu bijanye na presse en ligne, ibinyamakuru vyo umenga ntibikibaho, murazi ko bisanzwe biza bikasaba bikaba enregistré muri registre des médias zo muri CNC. Izo rero tuba tuzikurikirana, twarabonye ko hari zitakifise ico zivuga, ntitumenya ko babuze abakozi, ntitumenya ivyazo, ariko rero izo nazo zikaba ari Homeworld TV, Ihuriro TV, Business Time, W Leaders, Mengoline.com, site de la COSOM, JTV, Show Up TV. Izo rero ziri mu mugwi wa ya media en ligne. Dukurikije ingene zikora, inama nkuru ijejwe gucungera ibinyamakuru yafashe ingingo yuko izo zihagaritswe. Harabonekanye imvugo zicafuza abantu, ivyo vyarabonekanye kuri radio CIB FM, Indundi FM na Bonesha FM. Twarabonye amakosa ajanye n'imvugo zicafuza abantu, imvugo ndenzarugero, izirimwo ibinyoma. Izo zabonekanye kuri Kabaza Web TV, imvugo zirimwo ibitutsi zivanga mu buzima bw'abantu, zarabonekanye ku rubuga rwa Facebook kuri radio Izere FM. Amakuru ahengamye adateguwe neza yarabonekanye kuri Net Press. Hariho amakuru arimwo ibinyoma n'amakuru ahengamye, ivyo vyarabonekanye ku rubuga rwa Twitter rw'ikiriho. Amakuru ahengamye arimwo imvugo icafuza abantu, kuvuga nabi abo musangiye umwuga, gutanga amakuru atahuriye n'ijambo ry'umutwe. Ivyo vyarabonekanye ku rubuga ngurukana bumenyi bumenyi rwa Iwacu. Uruganda rw'iminsi ibiri nk'uko twari twabibabwiye ejo, tukaba twarutanguye ejo. Urwo ruganda rukaba rusanzwe ruri mu rukurikirane rw'amanama ya misi yose ya CNC, akorwa rimwe muri trimestre. Ubu rero inama ya mbere yo muri uyu mwaka, novuga année budgétaire 2023-2024, twakoranye tumaze iminsi ibiri turiko turaganira, tuganira ku bitari bike, cane cane ibijanye n'ivyo urwego rusanzwe rurangura mu mirimo yago ya misi yose. Ariko rero kenshi iyo twicaranye, nk'uko mwari mwabibajije ejo, turaca hirya no hino ku binyamakuru bitari bike, nka vyose mbere, kuko nico tujejwe, tuba twarabikurikiranye. Ejo rero twari twarababwiye yuko duhava turabira hamwe ingene ibinyamakuru vyakoze umwuga muri aya mezi 3 aheze. Muti none mbega mwarabonye utunenge? Muri rusangi twari twababwiye yuko umubano hagati y'inama nkuru ijejwe gukurikiranira hagati ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru hamwe n'abamenyeshamakuru nyene, ubucuti bumeze neza, kuko haraciye igihe tuganira, tuvugana, tubereka buke buke ingene muriko turakorana. Mugabo rero muri ino nama twashoboye gushira habona amakosa atari make
asanzwe akorerwa ku buhinga ikorwa mu mwuga. Mu ncamake rero twarabonye kumwe ko hariho amakosa yakozwe ajanye n'ibi vy'ubucakubiri n'imigenzo y'ikirundi, atteinte aux bonnes mœurs. Twarabibonye cane ku maradiyo Iteka FM, Kazoza FM, BTV, Roy TV. Ivyo rero bikaza bica kubiri n'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Harabaho inkuru, twarabonye inkuru zihengamye, twarabonye inkuru zibesha, twarabonye inkuru zitagira bataravye neza iyo zazananye. Izo twarabiravye cane kuri RFI, twarabiravye cane kuri Iwacu. Twarashoboye kubona n'ayandi makosa ajanye no gutyoza agahamagarira urwanko mu vya politike. Ivyo vyarabonekanye kuri Indundi Culture, harabonekanye imvugo zicafuza abantu. Ivyo vyarabonekanye kuri radio CIB FM, Indundi FM na Bonesha FM. Twarabonye amakosa ajanye n'imvugo zicafuza abantu, imvugo ndenzarugero, izirimwo ibinyoma. Izo zabonekanye kuri Kabaza Web TV. Imvugo zirimwo ibitutsi zivanga mu buzima bw'abantu zarabonekanye ku rubuga rwa Facebook kuri radio Izere FM. Amakuru ahengamye adateguwe neza yarabonekanye kuri Net Press. Harabayeho gushikiriza ibintu ko bitari, kugereranya abantu n'ibikoko, gukoresha imvugo zigisha urwanko. Ivyo vyarabonekanye kuri Bimenye Burundi Communication Center, BBCC. Hariho amakuru arimwo ibinyoma n'amakuru ahengamye. Ivyo vyarabonekanye ku rubuga rwa Twitter rw'ikiriho. Amakuru ahengamye arimwo imvugo icafuza abantu, kuvuga nabi abo musangiye umwuga, gutanga amakuru atahuriye n'ijambo ry'umutwe. Ivyo vyarabonekanye ku rubuga ngurukana bumenyi bumenyi rwa Iwacu. Hariho amajambo yo gukengera abantu ahengamye, arimwo ibitutsi bicafuza agateka kazina muntu n'ubwigenge bw'igihugu. Ivyo vyarabonekanye kuri Yaga Burundi. Aho nyuma y'amakosa yakoretse, twarashoboye kuganira n'abari muri iyi nama. Turabona ko burya itegeko rigenga CNC risaba yuko ibinyamakuru vyandika biza birazana ikopi muri CNC. Hariho rero ivyo umenga ntibikibaho. Ivyo navyo bikaba ari Burundi Pride, Burundi.org, burundinet.org, inama nkenguzamateka, journal Ikiyago c'inama nshingamateka, le dernier dépôt administratif du journal Jimbere, journal Jimbere, Eco Sanctuaire, Iboneza News, magazine Tubirate, Inkiko magazine. Izo rero duhejeje gusoma, inama nkuru y'igihugu yabonye yuko twobibutsa ko tutanze ikiringo gitoyi kugira ngo bashobore kuba bashoboye gusubira kuja ku kivi. Mu nama ikurikira tuzoheza dusubire tubihweze, dusanze batashoboye kubahiriza ivyo basaba, dufate izindi ngingo. Hanyuma
twarabonye ko hariho ibindi binyamakuru mu bijanye na presse en ligne, ibinyamakuru byo umenga ntibikibaho, murazi ko bisanzwe biza bikasaba bikaba enregistré muri registre des médias zo muri CNC. Izo rero tuba tuzikurikirana, twarabonye ko hari zitakifise ico zivuga, ntitumenya ko babuze abakozi, ntitumenya ivyazo, ariko rero izo nazo zikaba ari Homeworld TV, Ihuriro TV, Business Time, W Leaders Mengoline.com, site de la COSOM, JTV, Show Up TV. Izo rero ziri mu mugwi wa ya media en ligne. Dukurikije ingene zikora, inama nkuru ijejwe gucungera ibinyamakuru yafashe ingingo yuko izo zihagaritswe, zibaye zirahagarikwa kugira ngo zishobore kuba zirakora. Muri make mu ngingo, mu bintu nibaza ko twobabwira ahanini bisa n'ivyo, kuko ibisigaye navyo bijanye n'ingene inama nkuru isanzwe ikora buri munsi, n'amadosiye atwerekeye twebwe twenyene. Murakoze. Hanyuma mu nyuma tukazosubira tukaraba yuko yakoze atakoze, tugafata izindi ngingo. Ayo nayo ni Radio Agakiza, Radio La Voix d'Afrique, Radio Télévision Internationale, University of Equator, hanyuma na iyindi yabaye échappé. Échappé. Aha. Na Radio Hit Radio. Radio Hit Radio. Ya, voilà. Izo nizahagaritswe, nizagabishijwe. Ah, voilà. Mu gifaransa rero. Merci de la question. Comme je l'avais annoncé hier, nous venons de passer 2 journées entières ici au sein du Conseil national de la communication, dans le cadre d'une assemblée plénière qui se passe de façon ordinaire, trimestriellement, parce que nous avons 4 assemblées trimestrielles. Aujourd'hui, donc, c'est la toute première assemblée plénière du premier trimestre de l'année 2023-2024, où nous avons pu observer beaucoup de dossiers, la plupart des dossiers internes qui incombent au fonctionnement régulier du CNC. Mais alors, hier, vous aviez posé la question de savoir quelles sont les fautes professionnelles, qui est un des points à l'ordre du jour, les fautes professionnelles qui auraient été observées au niveau du CNC au cours de ce trimestre. Je m'en vais directement parler de la nature des fautes qui auraient été observées par le service du monitoring du Conseil national de la communication. Il s'agit des atteintes aux bonnes mœurs commises par les médias comme Iteka FM, Kazoza FM, BTV et Roy TV, en violation de l'article 72, alinéa F de la loi sur la presse. Il s'agit des propos déséquilibrés, mensongers et dont les sources ne sont pas rigoureusement vérifiées. Ils ont été observés à la RFI, au journal Iwachu et en violation de l'article 7.
article 52 du Code de déontologie et de la loi sur la presse. On a observé les propos diffamatoires incitant à la haine en violation de l'article 2 et 5 du Code de la déontologie. Ils ont été commis par voie de Ndundi culture. Les propos diffamatoires portant atteinte à l'honneur ont été commis par voie de la CCIB FM+, Ndundi Culture et Bonesha FM, en violation de l'article 2 et 5 du Code de la déontologie. Des propos diffamatoires, exagérés, mensongers, portant à l'honneur et à la dignité humaine ont été observés à la Kabaza Web TV. C'est l'article 2 du Code de la déontologie. Les propos injurieux et portant atteinte à la vie privée et à la confraternité ont été observés à la plateforme de la radio Isere FM. C'est la violation de l'article 5 du Code de la déontologie. Et le déséquilibre et le mauvais traitement de l'information ont été observés sur NetPresse. C'est l'article 52 de la loi sur la presse. La déformation des faits, animalisation des gens, incitation à la révolte et à la haine ont été observés à l'agence de presse Bimenye Burundi Communication Center, BBCC. C'est l'article 5 qui a été violé du Code de la déontologie. Des propos mensongers, tendancieux et partiaux ont été observés chez Site Ekiriho. C'est l'article 5 qui a été violé dans le Code de la déontologie. Des propos tendancieux, dénigrants, diffamatoires, portant atteinte à la confraternité et à la décalage et le décalage entre le sujet et le contenu. Ils ont été observés sur le site Iwachu. Ce sont les articles 2 et 6 qui ont été violés au niveau du Code de la déontologie. Des propos dénigrants, injurieux, diffamatoires, exagérés, mensongers, portant atteinte à la dignité humaine et à l'honneur, à la vie privée et à la souveraineté du pays ont été observés dans la presse Yaga Burundi. C'est l'article 5 qui a été violé du Code de la déontologie. Ça, c'est au niveau des fautes. Le Conseil national de la communication a continué à observer les radios qui ne sont plus sur le travail, n'émettent plus, soit partiellement, soit jamais, soit pour une période quelconque. Dans ces radios, le Conseil vient de donner une mise en garde. Une mise en garde pour pouvoir les observer pendant excitant une certaine période que nous allons juger nécessaire pour voir s'ils se seront relevés. Et après cette période convenue, nous allons revenir sur ces mêmes radios. Il s'agit de la radio Agakiza, il s'agit de la radio La Voix d'Afrique, il s'agit de la radio Hit Radio et la radio-télévision de l'International University of Equator. Ça, c'est au niveau des radios. Au niveau de la presse écrite, les journaux et périodiques, nous avons observé des journaux qui ne déposent plus, alors que c'est prescrit par la loi sur le CNC. Le dépôt légal à chaque publication est obligatoire. Et ces journaux et périodiques aussi viennent d'avoir une mise en garde. Une mise en garde pour pouvoir les observer
et une période donnée, nous allons pouvoir prendre d'autres décisions. Il s'agit du journal Burundi Pride. Il y a des journaux en ligne, web burundinet.org, inama nkenguzamateka, ikiyago c'inama nshingamateka, le journal Jimbere, Eco Sanctuaire, Imboneza News, Magazine Tubirabe, journal Inkino Magazine. Ces journaux sont mis en garde pour pouvoir se relever. Nous avons aussi la presse en ligne. Nous avons observé normalement la presse en ligne pour pouvoir travailler. Il demande aussi l'enregistrement au niveau du CNC. Signifie que le CNC a le droit et le devoir de les suivre comment ils travaillent, sinon prendre des mesures. Il s'agit maintenant de télévision en ligne, Homeworld TV, Ihuriro TV, Business Time, W Leaders, magonline.com, site de la COSOM, et JTV et Show Up TV. Pour ces médias de la TV en ligne que nous venons d'observer, la mesure prise par le Conseil national de la communication, c'est tout simplement la suspension. Je vous remercie. Lloyd TV.